niyo scenario iba ari y'ubugome amenya kuyikinisha neza nkaho ivyanyavyo ariko akagaruka mu buzima busanzwe nk'umwana w'Imana directeur manager wa BNT Fisto benshi batazira Mr Giti avuga koko Kado Haver ari umwana Mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop impression numérique y'ibitabo flyers badge carte de vœux carte de visite carte d'invitation kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa bureau 301 mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281 DH Telecom, you dream it, we print it. Mwiriwe canke mwaramutse nizere neza ko mumeze neza iyo mumeze neza natwe tumeze neza nitwa MC Egondos niteka ridasanzwe kuba muri ko muradukurikirana ahagiye hatsanzukanye ico ndagusaba gusa ni kugira subscribe kuri ino channel yacu ariko nimwe mu nkuru canke mu nanje kubabarira iriko iravugwa hasha gitsanzukanye ariko nahandi hantu ino nkuru canke nahe wo yasanga atari kuri ino channel muri kino gihugu acitwa Uburundi havutse inkumi yitwa Kagisye Agnesia Kado Haver benshi babona nk'umugome ariko akaba ari intwari yabamwegereye nabo basangiye akazi ariko nubwo abamubona kuri kamera bamubona nk'umugome hari yindi sura yo mu buzima busanzwe benshi batamuziko yamenyekanye cyane mu Burundi biciye mu gukina scenario zo muri filme zitoroshe izibabaje iziteye ubwoba ariko akazikina neza bigatuma benshi bibaza ko uwo bari kubabona ko ari we wanyawe bamwe bigatuma bifuza kumugendera kure abandi bakibaza ko ivyo akina bizo mukurikirana ariko twabamenyesha ko imbere yo kubanza gukina izino scenario arabanza agasenga. Yesu wabambi waravuze ngo nitwasenga dusaba ivyo kujya bidukwiye kandi ngo tubwire data wa twese dukiza akabi kose ndakwinginze rero akirika Imanakazi agiye gukora akandi agasaba ko ikiganza c'Imana kibana nawe narijya ivyo akina ari kinyoma kuba bikina ari kukaba ukuri kuba biraba kandi akabikora neza kubera ko abashaka ko bizoshika kure bikazoba icigwa ca benshi inyuma y'iyo sura ya sinema Kado Haver ni umukobwa w'inahe nyinshi yitonda kandi akunda abantu niyigera yibona nk'umuntu amaze kuba celebrity kurusha abandi kandi niyiyemera ni umwana yakuze yitwararika yiga cyane ategera neza mu ishuri kandi aca bugufi ndakumenyesha neza yuko ari abari mu umunyakaranga mu muco wiwe harimo impuhwe umutima w'urukundo n'inyifato ibereye umukobwa awicitegererezo nkora ireresi ndari mwezererewe ndabikora ndavyumvamo nk'Imana ariko kandi bifuza ko ireresi izashikana ahantu kure kumbure ngatunga umuryango kubera ireresi n'igihugu canje kikagera kure kikagira isura nziza kikagira ishusho nziza biciye mu mareresi kandi ndazereza ngo bizoshoboka yuko ndifuza ko ibyo nkora bihindura abandi bikampindurira ubuzima sinshaka kuba umukinyi gusa ndashaka kuba intumwa y'amahoro n'iterambere jewe ireresi ndayifata nk'ivugabutumwa kuko nzi ko hari abantu bashobora kuraba amareresi yacu bagahinduka niba bari bafise zino ngeso bakaziba
basanzwe bakorana mu muryango wagutse, mu muryango w'urukundo, ndavuga BMT, barashoboye kuvuga ano majambo. Eka abo bakorana muri BMT Buja bakavuga ko Kado Havel agira umutima wa ikigoro, niyo scenario iba ari y'ubugome amenya kuyikinisha neza nkaho ivyanyavyo, ariko akagaruka mu buzima busanzwe nk'umwana w'Imana. Directeur manager wa BMT Fisto benshi batazira Mr Giti avuga koko Kado Havel ari umwana mwiza kandi yubaha, aciye ubwenge cyane, genius. Akavuga ko mu gihe abandi bakobwa bazanwa muri sinema kugira bagaragare bamenyekane, ariko wewe yazanwe no gukuza impano yiwe, kuyagura ndetse no kuvuga ubutumwa. Kandi agakomeza akatubwira ko muri kwa gukuza no kwagurira impano yiwe, Kado Havel akaba ari umwanditsi w'amareresi, akaba n'umurealisatrice mwiza. Vuba mugiye gutangura kubona muri filme yakoreye realisation. Filme amaze kwandika yagaragaye akaba ari Resi imva ya Mwihoro, yaciye ku rubuga rwa Bollywood mu bihumbi 2024 2024. Agakomeza akatubwira ko muri kwagukuza no kwagura impano yiwe, Kado Havel akaba ari umwanditsi mwiza w'amareresi, akaba n'umurealisatrice. Manager Mr Giti akaba akomeza atubwira ko amubona nk'umuntu azomara igihe kirekire muri uno umwuga wo gutunganya amareresi, kandi akongera akabona ko impano yiwe izokwaguka igashika kure no mu mahanga, agatanga kuboneka no mu mafilme international. Akarangiza amusabira umugisha no gukomeza kugira amahirwe mu buzima no mu kazi kiwe. Muteka ryawe mu cubahiro cawe uri kuradukurikirana, turagusaba nturengane udakoze subscribe canke s'abone kugira uzohore ubu wa mbere kubona canke kwakira ibiganiro biryoshe nk'ibi tuzohora tubashikiriza ku bakinyi ba filme y'u Burundi. Ko turakenera commentaire yawe aho usanzwe uhuri hose. N'icubahiro kidasanzwe. Nitwa MC Egondosi, ndabakunda cyane. Hasta la vista, God bless.